Kuri ya 27 Gitugutu umwaka 2025 Uburundi bwashoye ubutare ku ncuro yabwo igira kabiri. Mu gihe yariko arungika ubwo butare bwo mu bwoko bwa cassiterite, wolframite na colta, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko kuba Uburundi bushoye ubutare ku mugaragaro incuro igira kabiri ari cekana ko ubutare ari itunga ry'abarundi bose. Uno munsi nubugira kabiri ubutare bushotse ku mugaragaro. Gushoka ku mugaragaro nico cerekana ko ari itunga ry'abarundi bose, novuga Uburundi burashoye. Naho abari ishira hamwe rinaka cyangwa ari koperative naka yimba ku izina ry'abarundi igashora ku izina ry'abarundi. None rero no munsi ni vyiza cyane kuko dushoye mbere ubutare bufise n'agaciro karushirije kuri burya twaheruka gushora, kuko harimwo colta, harimwo cassiterite, harimwo wolframite. Ubwo butare rero tubushoye kugira ngo buramire abarundi, kuko amahera azovamwo ni ya mahera y'agaciro amwe atuma tuja kugura ibintu hanze, azoshike mwibanki nkuru y'igihugu ko arico kigega cy'igihugu, hanyuma abarundi ivyo bagura tudiyafise ngaha baheze babigure. Umukuru w'igihugu yasabye abarundi gukanura berekana bimba ubutare batabifitiye uruhusha. Yasabye kandi abarundi kureka kwama bidodomba. Ndi mbere nagira mbwira abarundi ndabemerere yuko uzotora umuntu afise ubutare atabumenyesheje leta yuko rizoca dufata ko ari nkuko yagiye kubwimba tumuhembe. Umurundi azobutora aho bwonyegeje hose tuzomuhemba nkuko ari nk'ubutare yagiye kwimba tumugurire, akundi kugira ngo dutuze iyo ngeso yo kunyegeza. Turasabye rero abarundi bose bave hasi barondere umuntu wese yo bari kwarimba ubutare bidaciye mu mategeko igihugu kitamuzi, kuko ni itunga ry'igihugu. Abandi n'abafise amatongo arimwo ubutare, no bibutsa yuko ubutare n'itunga ry'igihugu. Imana yaraduhaye ubwo butare ibushira mu itongo agiwawe. Amatongo yose na y'igihugu, Burundi bugizwe n'amatongo yose y'igihugu. Ubutare sigwawe, itongo uraririma, mugari itongo ni ry'Uburundi. Hajya twese ni ntizo, kuko turisigire n'abazovuka mu nyuma. Mugaba babimenya bafise amatongo, kubera tuje kuhimba udasubira kuharima, turaguha umuzibukiro kugira ngo uje kurondera handi urima mu gihe turiko turabukoresha. Mugabo yo bahejeje kwimba ubutare mu bisanzwe iryo tongo baca bari gusubiza bahejeje kubwimba. Mugabo umenye yuko ahantu uri hari ubutare sobwi wawe, wewe utwara ahurima hejuru. Ko hariho nabandi babonye hari ubutare baca biruka kuhagura ngo habaye wanje. Nabimenye yuko aho kwagura hejuru niwe vuga ubutare n'ubw'igihugu. Ntazavugere ngo nahaguze ngo ni wanje. Ya nibirimwo igihugu rico kimenya ico kizokoresha ubwo butare. Rero nakayamuneza ku Burundi, kandi nongera nteri intege abarundi ntagiye abasubira kwidodomba. Nitwe twari twarahumirije, ubu biraboneka yuko mu Burundi hagira hace aho bukera dukora imigambi ijanye n'iterambere, kuko tuzoba tufise amikoro Imana yaduhaye. Murakoze. Bomenya ko Burundi bwashoye ubutare busumbye agaciro kubwo bari bashoye ubwa mbere. Uburundi bukaba bwashoye amatoni 175 yose hamwe. Natanzwe n'Imana, Radio Televiziyo Burundi bwiza. Radio Televiziyo RTBB Nijwe giza Burundi bwiza.